bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije mwese aho muherereye. Ngira ngo murabona ko uno munsi twaronse ubundi buhinga bushasha. Harimwo musanzwe mumenyereye hano kuri ino televiziyo, aturamutse na wenyene. Bakunzi ba Action Vibes TV muri Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Afrika, bakunzi ba Action Vibes TV muri Buraya, Suède, Ububirigi, Ubufaransa, Ubutaliyano, aho dufise abanywanyi no mu bindi bihugu bariko baraza gahoro gahoro. Abakunzi ba Action Vibes TV muri Kenya, muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugiye kubaronka benshi muri Dubai no muri biriya bihugu by'Abarabu. Ndabaramukije kuri Action Vibes TV, tuvuga tuti iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ego Pati, ku munsi w'iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya mwahimbaje novuga abanywanyi ibihumbi 5. Wari umunsi mukuru udasanzwe. Nejo hari ku munsi w'Imana hari iyindi nkuru nziza sanzwe yitwa nkuru nziza. Yari imeze gute nkuru nziza yabaye? Ego cyane, inkuru nziza yabaye ejo nuko umuntu aguma abona ko adatamba yirorera kuri Action Vibes TV. Muri iki gihe hari imbonesha kure nyinshi zikorera ku buhinga ngurukana bumenyi, zitanga ibintu bitandukanye. Twebwe tukaba twaje tuzanye novuga nti iyi mfunguro y'ubuzima, twaje tuzanye twovuga tuti imfunguro itamenyerewe ku mbuga ngurukana bumenyi, aho tuza tubanza kurondera kubaka ubuzima bw'uwundi. Rero hari ushaka kuvuga ati ivyo bintu mengo ntibirimo mwagakuku rwose, ntibishitura cane abavuga igiswahili, sizigere no kivuga mu Kirundi, ntibikanga, ntibikwega abantu. Ariko twebwe twatanguye tuvuga tuti burya no kugerageza, abantu baracakunda ibintu bizima, barashobora gukunda n'ibintu bibubaka. Rero kubona mu ndwi imwe hace hiyongera ko abandi bashika 1000, ni ikimenyetso c'uko ego tutihenze, tutibeshe. Abantu bakeneye imfunguro y'iteka, ibubakira iteka, ibubakira ubuzima, ikabura ukwemera kwabo. Ejo rero inkuru nziza yari iyo, twarumije abanywanyi 6,000. Turakeje Action Vibes TV na cane cane. Ego barakunze gose, novuga iminkuka ya misa yabereye imugera, iherejwe ni novuga umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatikano yari yishikiye imugera. Abantu rero barakunze iyo nkuka ya misa, ibintu bidasanzwe. Arico gituma ngira twarose n'abanywanyi benshi batahora batwizera. Nabo tubakengurukire. Ni benshi hariho n'abatiyabonesheje mugabo nabo turabakengurukira. Bakunze novuga iyo nkuka ya misa, bakayiraba, bamwe bakagira n'amakomantere. N'ukuri bose turabakengurukiye. None namwe akajambo mubwira abo bamaze kuyabonesha, murumvise ko muri iyi ndwi novuga yabaye indwi idasanzwe, nakahe ijambo nobabwira nuko bogumizako ico tubemerera turi kumwe namwe ngaho i Bujumbura. Ico tubemerera nuko twebwe tutazosubira inyuma, kuko atari ibintu turondera mu kirere. Ubuzima tubasangiza n'ubuzima twahonjeje ko mu Mukama, turabona vy'ukuri ko ukwemera kuvyara ubuzima. Turabona ko ngaha kw'isi umuhamagaro w'umuntu
ntitwaremewe gusamburana, ntitwaremewe kuvuga amajambo agira nabi uwundi, naho nyene hari igihe umenga ivyo birashobora gukurura abantu. Ico twaremewe ubwa mbere nico kugira neza. Rero ababaye abanywanyi turabakeje kandi tubabwira tuti mugumize ko mbere mukwege n'abandi ko ku ruhande rwacu ivyo tubasangiza birahari ko n'ubuzima bwacu twabayemwo mu mukama kandi n'ubu tubandanya tubamwo. Mu majambo make turiteguye kubasangiza ivyo vyiza twabayemwo tubamwo buri munsi. Hariho benshi bazi yuko ku buhinga bwa none novuga hari ubusutwa, hari ibintu bitabereye, mugabo Axia tubandanye tubabwira yuko hari ibintu bizima byubaka ubuzima tuzoguma tubasangiza. Wari wabivuze uti hariho abatavyirukira, mugabo ni bukebuke tuzobandanya bukebuke cyane. Hariho abakunda bakangwa na titre baba banditse ngo nakarapfuye, ugahiga ico kiganiro cose ukarinda ukimara atamuntu yapfuye ari. None natwe tubaha novuga inkuka ya mise yabereye aha, intahe ya naka na naka, ikonsere yabereye aha naha, nta gushikuza kuba kurimwo. Novuga nti kuba ari kwerekana ibintu bitanga ubuzima, bitanga iteka ry'umwe wese. Ego cyane twona bakengurukira rwose nko kuri irya konsere Giti ca Ngoma yabereye Igitega, umugwi ndangakaranga bagumya banga ishami ry'Igitega. Nukuri habayemwo ibintu bidasanzwe rwose. Tunabasaba yuko mwoza muratugirira kujya mwadushiriyemwo kajya karatini kyo mu Minago. Hariho akantu mwadushiriyemwo k'ubwenge ejo notumira umunsi uheze wejo. Ego ku munsi w'Imana eka Santus nyene kariko kararirimbwa n'abakiriso mu Minago. N'ukuri warumva ko harimwo akabijya. Rero mwoza barabasaveri sinzi ntituramenya neza ko ari byo. Oya, no kugira ubushakashatsi mukaraba. Rero mwoza muradugirira kujya no kuri irya konsere ko mwayiduhaye ari saha irenga. Hariho kumbure abataronka ako kanya kose, ariko indani harimwo utunimero turyoshe cyane twibutsa akaranga k'iwacu, kandi ugasanga harimo n'amajambo mazima twigisha Ikirundi. Ikiryoshe rero nuko n'ababigira usanga atari abantu ba kera rwose, byerekana yuko ugwaruka, inkumi n'abasore bariko barijukira akaranga k'igihugu. Aho niho hanyegeje n'iterambere ry'ukuri. Burya iterambere ry'ukuri rihera ku bantu basubiye ku karanga kabo, baraheza n'ibindi bakavyiyumvira neza. Ego none Pati, ndabakengurukire ku kanya mutanze kugira ngo dushimire aba bakurikirana Axia Vibe TV. Nibaza ko no hanyuma ko murabona ko dutanguye turonse abanywanyi 6,000, turonse n'ubuhinga bushasha. Ese bwoguma gutya ikirere kikamera neza kugira ngo tuzoze turaganira byoroshe. Ego cyane, ni jewe ndabakengurukira rwose ko mubandanya mwita ku rutare kugira ngo abanywanyi ba Axia Vibes TV abamaze kuba abanywanyi babandanye bahimbagwa, babandanye baronka ibibubakira ubuzima, ibibubakira imibiri n'imitima. Ariko n'abahaca turabakengurukira mu kugira ko bafata iyo ngingo y'ukuba abanywanyi. Reka rero tunakengurukire n'izindi mbonesha kure zikorera muri iki gisata turimwo, zigerageza kubaka ubuzima bw'abantu, kuko si twebwe twenyene. Kandi kuri Axia Vibes TV iciza turagikenguruka iyo coza kizananye hose, kuko turondera iteka ry'umuntu wese. Rero ndabakeze namwe abakutsa kivi,
ba na cane Action cane. Vibes TV ngaho ndazi ko bitoroshe gukorera kuri izi mbuga ngurukana Bisaba bumenyi, kwitanga gose. bisaba ukwitanga rwose, ariko mukomere kwibanga. Burya uri kuragira ineza, iyo neza irakugaruka ko mu buryo bwinshi cyane. Nkaba ndabakengurukiye rero ko mu nkomyi shwashwa kandi ndababona neza, mbona n'inyuma yanyu ahantu hasa neza. Murambabarira nuko nyene kabayemo agasurprise, nanjye nari kuba narondeye agakravat, nibaze yuko uzobisubiramo neza. Iyi yari test. Twariko turabipima tugerageza gatoyi. Ego nuko rero ndangije rero ndabaramutsa abari hiya bakutsa kivi bose ba Action Vibes TV, abakunzi ba Action Vibes TV. Tubandanye twubakiranira iteka, tubandanye dutera imbere, mugiraho muba mwubahwe. Urakoze cyane bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese. Naha rero hagarukiye kino kiganiro, abanda bakengurukiye mwese. Olivier Ntwari tukazosubira na Patine nyene tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma. Bye bye. Bye bye, ciao. Merci.